ubugenzi bwacu ubugenzi bwacu reka bubandanye ugumane iyo ndamugabo uyigumane wanyu nanje ngume mu buzima nari mbayemo ubwo gashaka tubwire ati ahubwo boca babana nta mutware none mujane hatamukunda nyine wabihinduye mu mubawe migisha ndi mu rubanza ingingo zose zintaba warambura niyema utabaro wavaga wampagaritse bwoma mu mvururu. Haleluya. Amen. Yesu nashimwe. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Mungu. Uramaze kumva pasiteri ari hariya hejuru atanguye kuvuga ijambo ry'Imana. Oh, haleluya. Haleluya. Aya oyo ashaka gukanga. Ijambo ry'Imana izo ati haleluya. Yo, Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mungu apewe sifa. Haleluya. Oh. Urazi ko nari bwakubona uri muri vibe nkizi. Iyo bikenewe ngabikora. Yo. Iyo bikenewe umuntu muri mood. Iyo bikenewe yakomeye Imana. Haleluya. Amen. All right, indi mudayitura aba uncle hara mu Kajaga. Hariho logra bose ni ba logra bose. Abanko bacu abantu batuba hafi cyane abavyeyi bacu bantu muri nabiri ya anye kama turi kumwe ngana hari anye avuze logra amaze kwiyumva bose ni mu Kajaga abantu babaye hafi cyane Black FM kandi bakiri hafi Black FM ndabwiye ati shukrani sana mwarakoze cyane mwade mutuba hafi abana banyu bashaka gutera imbere abana banyu barifuza gutera imbere barifuza gushika kuri ntambwe kandi bafashije mu bizoshoboka by'umwihariko. Haleluya. Amen. Ikigana mwacuga di good morning twagarutse kandi ni indirimbo ya Vestine na Dorcas yitwa Adonai yakozwe na Christ Easy video nazo muri nawe nyene ariko kwa na video. Rero turagarutse kandi ni kwa musi wa gatanu turi kumwe igihe cy'isaha 12:30 mu gitondo gushika igihe cy'isaha 3 mu gitondo turi kumwe tuyaga ibintu biri anye duhanurana twigishanya kubera yuko murazi ko twigisha kugira ngo twese dutere imbere. Ejo canke igihe ejo nzobone bashiri yavuye mu modoka igera tamba PS afise imwe nziza ya modoka wanje ntiwo usuzugurabi atigaze mu deplace umuntu Lati meze gute muri Black FM mwavyumvise ikiyago kimeze gute no musi rero ngo nababwiye ati chaka ko tubabwira ikiyago cino musi ati imeze uko turabwiye yuko mwatwatika message atubwiye yuko tuza turatanga sije zabwa duhanurane abantu bifuza yuko bivanye ibibazo baciye ngo ko twobahanura batandukanye turabikora twaza ke message zanje turakira ibibazo vyanyu kugira ngo tuvuge nga ku radio twagati yacu kagico tuvuze ko bakumva icyo twabivuze ko hama namwe bakunze wa Black FM gahama gacha mu telefona mukatira message mukamvuga muti twatubona ko unye ndagenda kuno rero numwanya umunyoni wa Black FM yavuze ati jewe fisi kiyazo gikomeye cyane cyane ingorane gikomeye cyane icyo kiyazo cyo sikindi jewe biya anyo oranka kujya usanga umutipe ari umugenzi w'umukobwa ngaba bagenzi cyane mukakoshe cyane twasha twamya ni kuri Facebook hatura bagenzi umugenzi batangura buke mu nyuma bagiye bugenzi bwa hafi cyane badakundana bagize ubugenzi bwa hafi cyane badakundana umutwoka akazakura umuhungu muhira agataha ya mbere akagira ukujya kabiri agataha ya gatatu bagatanga mu byo gukoranako bita na shusho bya by'ubushusho shusho wamevyo shusho ngo ndamutsa akaza kwa musoko nyene bisanzwe kandi bisanzwe umugenzi wiwe hanyuma kwa babaye proche cyane umutipe akaza kwa umukobwa mukora nakarari kanyese umugenzi wiwe si bisanzwe basi bakablaga bakanwa bagataha ya kabiri uko nyene ya gatatu atagusomana ya kane birangira bikoze ba mbuzi baryama yagize amakapo sexuel mu nyuma
kandi n'abagenzi bavyumva peut-être umuhungu afise umukobwa wundi mugo umuhungu menga avuze ko ata mukobwa afise yaratsonza afise umukobwa nawe asanga afise undi mutipe hari bisanzwe atari kuvangwa n'urukundo barimo oya so urukundo igiye avuga sex friend sinzi nyabana kivuze neza mu nyuma icyabanda yuko buke buke mugapa kenshi cyane bikaba handi nibibe bikaba nibibe bigumuko nyene hage igihe yaho umutipa mutendo wa mukobwa umuntu bakunda navyumva ari gukundana nabwiye buke n'ubugenzi aca mutera inda none uba ari muri yambara doshwa yavuze cyafatanye cyareka yavuze ati shaka mu manuro umukobwa afise indo ndamuhebe complètement sinamukunda muravyumva ntanabukiye buke cyane ndamutwara uko yene ko ntamukunda nzofosinga nuko umuhebe canke nzofosinga niko muri ivyo bibiri yasavye ati nshaka kuza Black FM gico yivuzeko ho bari hose ho batumbereye hose twazo mudukunda ba Neymar ndazo bamaze kwitazura ba Serge ba Fanya Fujo wone ba Fuji na ba Sudi ba Emma ba Jaria Audrey ba Audrey babiri Emerine n'abandi bose wo mu gihosha ni Cedric Mbega hajyaga omengo nanda taduka bisako ndamwikaye muri wazo muri benshi turabanditse ahantu muri benshi mazwihanganira abo tuba twibuka n'ajya kumadu amagara twandika tuvugana nibo tumwa twibuka cyane abo tutabibutse suko mutahari ariko murahari turakunda murabizi badabo ba ambassadeur bacu turafisana mwika twabanditse byose ni wabyumva nawe so ndaza amaze kwitazura mube hafi matifone y'amayite yanyu muhanure kabisa muhanure kuko arakira impanuro zacu akimpanuro zanyu tuza kumviza hagati yacu twe babiri ngaha anye tugico tubivuze ko hama namwe maze kugico bimushikirije kugira ngo agire like umunezero uko bikose bwa byamaze kuba byabaye tugire to nk'ibigenda okay Sangiza okay okay oh aha niwe kwizera yamaye niyarigushaga mari kubw'inzigo ko tukuririmba ndayikureba mvuze yindi ndayikureho kubw'inzigo mbugijinde kubw'inzigo urabona uyimeye kuririmba kuri kajina yitse ariko nakimana nuze nakimana nagwe nyene nakimana nuko okay bashiri tugenda direct kuri sije no musa n'umwe yatujanye je na tanze navuga umupira haziya kusamwa ko tuwukina je shaka kumenya bashiri nawe ku ruhande rwiwe iki kintu kibona gute Bigi ni kibazo gikomeye okay ariko kinoroshe wanashaka iki kibazo tuvuge ko kinoroshe ariko burya nta cyoroha kibaho hamaze kwinjira imbanyi tayari kibazo cabaye uti gute ubwa mbere ngira mbanze mpanure hama ndaza guca mvuga mu nyuma ibi bintu birakunda gushikaga Bigi ugasanga umuntu n'umugenzi murabana canke mubana mu kibano arafise umusheri wiwe kandi uramuzaza kumuraba buri munsi nawe urafise umusheri wawe mugabo ugasanga murafitaniye imimenyerano myiza ikomeye ari n'ukuntu agufata wanashaka bisumba uko afata sheri wiyo mpanura abantu rero ibyo bintu mubigabanye uti kubera iki birakunda kuvamo ikibazo uyu munsi je turamenyeranye Bigi urafise umusheri wawe kujya kuntu tumenyeranye bizovamo ibindi hari umusheri wazoza kwikagura sanga je tugeze kure wewe atana ahantu murashika iyo rero mpanuro muyizirikana nkavugana icyambere ga Bigi biragoye gutwara umuntu utakunda ntiyishiremo byinshi ngo yishiremo ngo mbega yandamutware kubera ko byamaze kugenda uko none umutware utamukunda umujani hama uwo bakundana cajaye ubwa mbere ibyo byabaye yafise indabashyo vyibo arayifise mugabo ntibisiguye ko umuntu ure guca umukunda kubera yatwaye inda yiwawe oya bisigura iki ari ibintu bishoboka akaba yumva ko yo mukunda naho nyene yumva yuko bazobana vraiment mukunda ntamushire mu nzu batarakundana nyobanze bakundane kwanza hama nibakundana haheze igihe urumva ko afise imbaye imbaye yarayifise Bigi ndiko ndanka ko botwarana badakundana bose aratanacuze
uba ngo banze bakunda afata umwanya umwe baza gukunda nuwahehe baje mu rukundo nyene hey wazi utwaye inda nyine bigenda mbashe uca umukunda direct uca upanika d'abord no ubu nyine bari muri stress namwe kuvuga ngo dushushusha danye dusohoke yo bro watwaye inda utozana watwaye inda uzobaza kubwira akora wine kuva ku kwezi kwa mbere gushika amezi 9 bro ufite stress zimwe niyo mpamvu zose umuntu atwaye inda catanga gucika umukecuru utawucika umuntu nyene nubwo afite amace nk'aho afite freshe zimupfa ko directement ni stress zo ngahagiye zo mu niyo mpamvu nta mwanya wo kuvuga ngo dushushitane dukundane uzoba ukyarikana ahubwo hacaje umwanya ugira iki oya hacaje umwanya wo kugira stress ubona ndi umwana ndamurondera ivyo like bizomubeshaho ndamuronderere impuzu dabe ngerageze mbezovuga gute muhira bazovyakira gute ndagupanga imipango izovuga muhira uwo mwanya kuvuga ngo reka ndonde umwanya kuja gukunda wa mukobwa ni ukibiha bro acha yo bitu brazo wabuteye ya biragoye na gato sindaguciriyemo ikintu nashatse kuvuga ni cyane okay nashatse kuvuga ntaca mutwara urumva ntibigeze babwira na sheri ndagukunda byari bya bintu bisanzwe kuko yarafise umuntu bakundana nafata umwanya rero bavuga niko bafata umwanya baze bicare nimba ashaka koko kumutwara bicare amubwiye ati ndagukunda ubundi ati ndagukunda sawa kibazo cyaramaze gushika reka dukundane noneho tuze dutwarane sawa mugabe ikintu ntashigikiye sinshigikiye ko yo mutwara kubera ntamukunda nahagarike kubera ko badakundana bigi ndazi ingorane maze kumva ingorane nyinshi z'abantu bamaze kutwandikira bavuga kudakundana mubana mu rugo siko biravamo gucana inyuma biravamo gusuzugurana biravamo kutiyumvanamwo biravamo kumva ko umuntu yagutwaye ubuzima bwawe burangiye sawa nabihagarike rero ntatwara umuntu adakunda ahubwo nimba ashobora inzira zibiri nimba ashobora kuzorera umwana kuko bigiha kuja kugorerwa mu rugo mwotuma mubikemura hakiri kare utwaye umuntu udakunda mugashika mu rugo nibibazo hoho bibibazo bikomeye umwe mama sinarinda gukunda mama wari usanzwe bifite uwo mukundana mama jewe ego byarashitse mugabo none wanzira hiki weho wandanderera iki urumva ivyo nivyo mu rugo niyo mpamvu nashigikiye ni babanze bakundane kwanza biyumva nemwe bafate nk'amezi 5 amezi 5 ni menshi bro ni menshi bariko umuntu areka arakubwira ubwo rero byarashitse reka dukundane ndagukunda sheri ukunukunuku wa undi wo ku ruhande bakundana bahebana niyo mpamvu dingi nawe dingi cyangwa niyo bwamenya ahubwo nyene ahubwo ariho bo ndamuvuze mwari bisanzwe nyene abizwe ubu abana n'umugore wiwe nibisanzwe sina dingi gusa bahadadi bose barutsuze aya dada yamugenzi wawe hajya wewe wakaye hadadi kuva imyaka akiri hanze urana kingorongora kiva ngaha mu gihugu cy'u Burundi akagenda akamwakira hanze yari umujama sana indagiye kumwakira akingongora giye hanze ni hadada yamwakira hari yo Tanzania yaramwakiriye hafi babana bo ntabyo narinzi gusa ico nzi kingongora yagenda yo mu yatwe na trust nobody ya Wonder Boys here so yashikiye kwa hadadi sasa nanzi ko yashikiye mu hotel by the way ntaco okay ariko jashatse gushika bari cyari ico nagomba ntahure neza uzo ubaze neza umuntu yatwaje indi kwakira wawe sesa kiye dabona nabo bari mu rukundo kenshi rubanza rugapunguka kwanza abari basozoye mu rukundo rurahera akabaje ndaguhevye wayemereki kuko weme kwitwa ibintu byo konye mungu ataguta amakosa ku mukobwa mengo umukobwa wewe niwe afite amakosa yemo mungu nta makosa afise uzubaze ahantu hose kitso umutsi afite amahera ariko ati okay wayitwaye sawa nanti tagutwara dupange mariage nize mariage usanga zabaye umukobwa afise inda kenshi bavyagenze uko nyene muga mugihe umukobwa asaza afise atamara afise uca mutwara ebana kenshi umuntu so atarahunga chaka kihakaninda kandi bibi abibara akavuga ati agenda yemeka ndayihakane nta yindi shwa nzo fanda yemera mu nyuma ibaze yo bishitse mu mukunda na mwihakanye cyangwa gukunda bapungutse uwo mutemukunda bigenda gute uwo mutemukunda wanamurabuka numuhaga sikuba ntunamuhaga voilà bivuga iki ntibikunda yo kuza ko mwiyumvamo ari kiyenda bugicari ico kandi shwa bihari bashini tobeshanye umwana no mwana kiretse bwatsi gwanje ariko uvuga ati nakunda nikirara none umwana ntiyo murera bijya atarinze gutwara nyina adakunda erega hakatwara nyina atamukunda yorera umwana no woshima kuvanga abana none wewe no ati kuvanga abana none ndakubaza
nivyo ushima yego nyene ndakubaze umwana ni mubi umwana si mubi dusibye no uba- kuvanga dusibye no kuvanga ejo sije twari turi kumwe iyo umuntu yavanze umugabo ku mwana wa gatatu ntiyavanze abana none n'ikibazo yagize yabavanze ariko umugabo uvyumva voilà nawe rero arashobora ni nka kujya umuntu abyara akana hanze akiri umusore hama akazogira mariage n'uwundi muntu yiyumva nivyo twe turavuga n'ubundi none si bisanzwe gabiki ivyo bashiri bo sinzi twe turahanura twese tunamuhano bwa yumve nawe nyivyo twe turavuga kugira ngo abitahure je nibaza je ndayivuga amavuga iminsi yose je mvuga ivyo je mbona yego umwe wese avuga ku giti ciwe ivyo mbona bashiri ndibaza yuko atomuheba amutwara kandi avyenge ivyo bintu abimbwiye je wowe nashaka ntiyanze na message yarizenga harabinyibwirira arambwiye ati je mfise ikibazo kiniki niki nabine yabimbwiye nabona yuko ahubwo bikwiye ko nabona abana ega nubwo batakundana bari proche cyane abagenzi bamwe vuga ati aba bagenzi mana agiye umugenzi w'umuhoga asanga ebana mno baje masana kuzi wese like ibintu bya byose arabizi ariko mudakundanye nawe ugasanga ibintu bye byose abikubwiye byose mukabiyaga nawe ubungu bwa muronde akabikubwira nawe uko waronde ukabimubwira ugasanga nyine muri proche cyane telemoke miyumva namwe cyane nawe ni kubya bimeze nguko nuko n'urukundo so rukundo kuzinga ndabwira ati nkabo bya bimeze uko it's like murakundana ni gusa nyine ivyo mwese kwa mwese ari muri ivyo bwa ati none shina bivuge dukundane warashaka gati yango sanga nabivuga ati je ndakwiyumva ngo ndakwiyumva mwabwiye aya ikiyashaka ndabwiye ikintu ata abantu baba bajya bidandaza usiti kwa bakobwa nko bavuga cy'abahungu bro umukobwa asha gusoma n'umuhungu adakunda cyangwa abahungu hagiye bigira nyine kwa abahungu bagiye nyine umva abahungu bavuga ati bavuga singa bavyita agakrushaje gatoye gusa umuhungu abakunze umukobwa directement cyangwa umukobwa cyangwa aca ko umukobwa arengaye umuhungu akavuga ngo yamuramutse ivyo ni ibintu biri mu maso y'ahungu ariko umukobwa asuko umukobwa azana bamusomye arakuritswa musoma ijya mbere ijya kabiri gatatu bikanda yuko nyene menya ko gukunda ariko ntabyo mwigeze muvugana mwevuga erega no gukunda umuntu ntubimubwira umenye ko ari icyaha ni n'ikibazo kimwe gikomeye none gabigi noshikikira umuntu ariko arumviriza radio gabigi nimba ariko arumvira uyu muntu ariko arumviriza radio rero reka ndakubwiza ukuri umutware utamukunda uje gutwara umwana w'abandi utigeze umukunda mudakundana ejo canke igihe usange muhira urukura mujye umutima nawe ariko arakujya umutima nakarese nagukunda nani nifitiye uwundi tware dukundana byabaye par accident ubundi wanyikwegera gushaka ntumutware waitwa kumvikana bale siku ya hapa tikane mama ya je duvize Vanessa ngira vuga ariko gusa je ndibaza uko biri kose bashiri aza kumviriza amapati ni mubwiye jemere yeah hey uzonyica jewe timbirako kabisa timbirako ni indirimbo ya MB Data featuring Noria hamwe na Orga Holi Lohi pana Holi ni Orga Lohi na Ganzwa Orga vuka mu ntara ya Kirundo asi avuka vuka Bujumbura gusa ngo niyaserukira yasohoke muri Primusic niyo by'abavye usanga bavuka ngo niyo mvuka nanje bace neza niyavuka I don't know man gikuno ko mbanze gusa ko amuya Bujumbura kandi zikazimba neza birakwiye nzo bimenya none shikabwa the star system baba oui kwebere yitavye we ura ndaho muri Black FM mumbarize Yesu ashimwe bi mumbire nti Yesu ashimwe oya wewe mubwira none yakuronka impenza giro myinshi cyane akwegera mikrofone uvuge n'ijwi ryo hejuru okay Mazenza rero cyane 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 karibu murakoze kandi papa azararyoheraga amaje afisa kajiketa lapsa kuza Black FM mere kuri mwebwe nyene ndabaramutse mu mpaye kaze
hano mu bwami bwa Black FM kandi nongera ndamutsa bari ku mpande zine z'u Burundi bari batwumviriza kumbure nawo bari ku mipaka itandukanye bashobora kuba batwumva eka mbere n'abandi batwumva bari ku mbuga ngurukana bumenyi kumbure bashobora kuba bariko baradukurikira nabonye reka ndabaramutse babwira nti good morning dayo urumurasta wewe oya bro numukizo oya urumurasta oya umva ufise inzigo ufise amanyama atagira uko angana umuwazi cyose umurasta n'umuntu atigera n'umuntu w'umunyamahoro yego afise urukundo ufise urukundo umuntu ukunda uri last umuntu ukunda ntumutuka umuntu ukunda ntumushwanira umuntu ukunda ntumugukorera nabi umuntu ukunda wamufasha taramurasta yewe ubisigwa ko nawe ufise inzigo bo bivana n'ingene umuntu wese yatahuye kumbure ico kintu canke iryo jambo ico kintu twese basi murasta ico kintu c'uburasta bivana n'ingene umwe yagitahuye canke kumbure n'ingene bakimutahuje bigituma ayumva ati je vraiment sindiwe je vraiment nanje ndumva umengo bivanye kumbure n'amateka yawo mpora numva bishoboka ko ndumvisa yatariyo uko bivanye n'ivyo uvuze bitandukanye n'ivyo wonze ko nkaje numvise umurasta okay numva abantu wa Madrid ego bikajya nyene abantu nyene no mwibarabara muhuye bibwira ahubwo bo abantu nyene batawe kandi icyo bituma je ntokwemeza ndiwe ariko warihenze umurasa n'umuntu w'urukundo w'amahoro bajye kwambara Madrid n'umugabo n'ibibi Vanessa je ndashobora kuvuga ko ari bibi yego bivanye n'uko bo nko mu Burundi bwacu bo bisanzwe ayo uwo mugenzo ntukunze kubona ku bantu b'abasaje usanga umuntu w'umusaje mu Burundi nyene umuntu yiyubashe w'ijambo byukuri cyo kintu ntidukunze kubabona ko wo kwikiza mu by'imico n'akaranga neza cyane none nkuba kubwiye bati okay wana twebwe dukora byose by'abazungu ibyo rasana z'ibyo Jamaica batuzaniye byose byazanywe n'indege wabwira ati kwambara uko wambaye ni bibi kare bambara impuzu z'ibiti wazi nasonye je iswa y'u Burundi bro wazi ugira ngo bakubonye wambaye impuzu zitazo kwa gufata nk'umuntu atagira indero zikira zo mpuzu niko arabizi vyonye yego vraiment kera bayishwe bazi ko impuzu nziza impuzu wambaye neza ari impuzu z'impuze z'ibiti yego nabisigura iki n'ija Madrid avye nyene bikiza no bikihari hano haciyumva kumengo ni bibi cyane namura twanze nabivuze nawe nyene nawe suko burya burya ikibi ni sikikuriko canke icufisi kujambo ni kigusohokamo yego bora nivyo rero mwamufisi kumena Vanessa Vava so mumenyere nganye muri Black FM mukozi wa Black FM tugadusangira inkuru reno munsi yangi icabishikirije mu masegonda 30 gusa twumvize nawe ati mbega bimeze gute side yiwe ugaca tugaruka twakira abakunze ko badukurikirana hamwe n'akanimero twakabahaye mu cyumwa twa message ugira ngo tubandaye dukorana neza mu bugwaneza ntangere Vanessa ndimbe twinjyajya ya Emery Sanya we nawe mu rukundo canke iyo bishitse ukaryamana ufite umugore nyene n'umugo mudakundana amugenzi wawe wobinjyanja kuri we mukabana ukonye ukavuga ati je wantembire ko nta kundi kwa ntayinda canke wocu biheba mu bisanzwe urinze uryamana n'umuntu mudakundana ubwo nyene buba bwamaze kuba ubujyajya kuko ubusanzwe ufise uwundi mukundana kandi mufise iyo projet okay dufate ko wowe tawundi ufise na bashe tawundi afise muri single kuko mu bisanzwe sije ngene meze yawe wampaye yo sije ntigeze ambwira yuko umukobwa yarafise umuhungu bakundana kandi nawe ntigeze ambwira ko yarafise umukobwa bakundana muko mu tipe yabicije bati jemwe nanditse ndi single tu umva side y'umukobwa ntayonze fata umwitsi ko muri single mwese haba bigashika mu karyamana uko biri kose uko muba mumeze kose mu gihe mutavuganye by'ukuri ko mukundanye kiguma ari icaha buguma ari ubujyajya kuko mugeze kugera ku ntambwe yo kushika ku gihe cyo kuryamana mutigeze kumbure hari ibintu umuntu atavuga ko yaguyemo kubera aksida ahubwo harimo umwe muri bo yabiteguye kumbure ntiyabisohoye ngo abivuge mugabo yarabiteguye hari ibintu bitaba par accident nk'ivyo ntibishobora
si ikintu ugwamwo uko nyene rero nka jewe ikintu novuga byashitse kuri uwo muhungu nyamba by'ukuri bo sinzi nyamba ko atavuze ko atawundi yari afise basanganywe ubugenzi bwacu reka bubandanye ugumane iyo ndamugabo yigumane wanyu nanje ngume mu buzima nari mbayemo ati kubera iki kugira ngo by'ukuri vyigishe n'abandi bantu bameze uko singuciriyemo akigasigura ubwo yashaka tubwire ati ahubwo woca babana bimaze gushika bimaze gushika ahubwo umuntu atabwoca muheba sorry gusa yari joke gusa nyina je kugira ngo vyigishe n'abandi bantu bamenye ico bubaha bamenye iby'ukuri ko ubwabo bategerezwa kuba responsable yabo by'ukuri je yoca amuheba akavuga ati namba byarashitse niko twari mu bugenzi ntitwategurana ku bana kuko namba uno munsi hari abantu bashobora kugira ubugenzi kugira aho bashika ko ku gihe cyo kuryamana atakintu na kimwe bariyumviye ubwo by'ukuri harimo ubujyajya bwinshi rero bavuga nti kugira ngo byigishe n'abandi bazokumva kumbure iyi ka bazomenye by'ukuri ko hariho umugenzi batandukanye ubugenzi n'ubukundana bamenye ko by'ukuri hariho akarimbi utegerezwa gushikako uwo mukundana muha agaciro ntaguciriyemwo uwo mufitanye ubugenzi nawe ubugenzi busanzwe mufate nk'umugenzi kandi ushireho limite ni bya bindi navuga bigi nti ntamutware none mujane hatamukunda nyine saho niho bica byigisha n'abandi bigi niho n'abandi bazoraba bakavuga nti nuko bigenze kunda sasa kuvuga no reka ndakubare kuko kunda si wowe wabitsanye none mushaka nkori yatse ko twumvikana nidutegereza kumvikana ndabizi turabizi natwe kandi cyane ariko bashimba tugeze bukiye bw'abashiri burya bavuga ati abakobwa barakundishwa barakunda umutipa acegera umukobwa for the first time bro umukobwa atamukunda umuhungu bakunda umukobwa ariko uko agenda abyimba mu bukebuke rero lo tipa ngaso nawe nyene akwiye ahubwo kuraba akagerageza bro jani ibintu mane jecho niko ndangaje mpagara ko nacuze uvanga abana niyegera umukobwa bayage amubwira ati yose ko byabaye ntandi sho yihari jewe nari single wonje mutiya bimbwiye vraiment mbo utari single nawe ntandi sho yihari ngo umutipe wawe tubwire rero byahuragura ari ivye gatoyi nyene bica biraba rero dusana ngwana kubyumva bari kandi ntandi sho mfise ndibone nawe mu gihe natwe Daudi muhungu reka nje ko nawe ya mutipe hamwe yo cagira iki bapange vye bafise amahero pange mahero atafise na adafise nawe amutware mu yabibani bazogira amaraje bukebuke nabwo ari icaha nizo ntandi sho ko bamaje kugwa mu caha ubigisiye no gusaba imbabazi naguciriyemo bigi turetse no kuvuga yuko umukobwa ashobora kugira uko ni bya bindi nakubwira nti ni muri mu nzira zibiri umuhungu arashobora gufata akavuga ntimbo ko byashitse umugabo sindi ko ndashigikira ko yo mutwara ni muri za nzira zibiri navuze nti ntamutware kuko niwe twara udakunda nimba yo mutwara na ni za nzira zibiri nakubwira nafate amwegere babone koko bagiye gutangurana ubuzima rero baheba uwarafise uwo bakundana ko byashitse amuhebe n'ubundi ko byashitse amuhebe urumva birashobora gukunda bakaja hamwe bagakundana bakavuga nti rero tugira dutangurana urugendo mpaka dupfuye rero iyo procedure nayo irashoboka mugabo rero ikindi kintu kidashoboka ntibishoboka yuko babana mu gihe badakundana urumva mu gihe batazovyumvikana ngo babe bariko batumvikanye ko bakundana nibabihagarike umuhungu ntatwara umukobwa atiyumvamo ngaze kugira umwana w'abandi amutware muhira aje kumujya umutima canke usange bariko barabaho nabi kubera ko batakundanye canke se niba hari procedure y'ukuntu boja hamwe bakumva bakiyumva namwe bagakundana hama bakazobana sawa nibyo birashoboka mugabo sinshigikiye ko yo mutwara ubu bikiri muri byo bintu atakintu baravugana atakintu baraje hamwe ngo bavugane ndababana itegerezwa ndababana mwa ntacu nawe bikwigisha
reka je ntaco bikuje gataco bintwaye ivyo je sindimo misiri jewe uje binshikiye aho yakora kabisa aho hari bikunda